ndakuramutse bivanye naho uherereye. Iyi ni Indundi TV wamudukurikirana mu biganiro byacu. Uno musi twakuzaniye Emerance Emmy. Emerance Emmy nkundira nanje ndamuramutse kuko ni gihe kirekire tutabonana. Namahoro. Yego namahoro cyane. Emerance Emmy ngo ugihonyora mu Burundi ikintu ca mbere wari ukumbuye washitse ifungura n'igiki? Zari ndagara gusa. Gushikana ngo nizo wari ukumbuye kandi nizo waciye ufungura. Nico kintu ca mbere nariye nkishika. Ni Emmy mwarimu mukumbuye. Emerance Emmy benshi bamuzi ko asanzwe akorera ngaha mu gihugu bwarafashe igihe. Reka je sindabivuge cyane aho warugiye abantu batakibona mu Burundi. Wari mu biki wari kurakora twarabona indirimbo sohora hariya mu gihugu byari bimeze gute aho waruri? Aho nsanzwe ndi aho nsanzwe mba sinigeze mpagarika gukora. Ego ndafite ibikorwa nakoze nk'indirimbo narakoze enregistrement y'indirimbo hama narakoze n'ibiteramo sinzi ko mwabibonye hari ibiteramo nagenda akora ko byagiye biraba online hariho n'ama collaboration nagenda akora nibaza ko nari uko abantu batabona sohora indirimbo ariko sinigeze mba nicaye ariko narakoze en 2018 non 2019 narakoze collaboration n'umuririmbyi w'umwongerezakazi sinzi ko mwabonye yitwa Joston. Ego iyo ndirimbo iri kuri YouTube deja. Ego hama 2020 narakubiye muri concert yabaye virtuel ya One yahuje abaririmbyi benshi batandukanye n'abaririmbyi bakomeye yabaye online nayo ndumva ko nigeze mpagarika gukora hama ibindi nuko nakoze ama y'indirimbo muzabona zigenda zirasohoka vuba. Gukorera akazi kawe uri hariya mu Rwanda neza na neza no gukorera ngaha mu Burundi n'icyahe ubona ko kikorohera? Kubera ko mu Rwanda niho nsanzwe mba ubu biranyorohera gukorerayo biranyorohera gukorerayo ariko ahanini gukorera ngaha nibyo bifite akamaro cyane kuri jewe gusumba gukorera hanze. Ego twanabonye twarashoboye no kubabwira mu biganiro byacu yuko waje kandi hari igikorwa uje gukora neza na neza igikorwa cyamaze gukorwa cyangwa hari ibintu bigihaje. Icyo nari naje gukora yari video y'indirimbo shasha nariko ndakora nari n'ama enregistrement video narayihejeje kuyikora ariko byategetse kuba yarasohotse ariko harabaye contract harabaye akagorane gatoya byakunda kwisohokera ku gihe byari byategekanijwe ariko nibaza ko vuba cyane nzobamenyesha igihe izosohokera kuko video naraje kuyikora byose biri prêt ndizire kugira ngo ababwire igihe izosohokera. Ego n'amaenregistrement yandi ndakora n'ibindi bikorwa nyene ndakora tubimenya mu nyene. Kubera iki Emerance Emmy gushima kuva mu gihugu cy'u Rwanda kuza gukorera ngaha mu gihugu? Kubera ko je n'umuririmbyi w'umurundi nibaza ko kuva ngaha nk'umurundi hari ibikorwa byanje hanze biroroshe cyane gusumba kubikura hanze nabizana mu Burundi. Ndiko ndavuga nk'abakorera ngaha mu gihugu mwashoboye gukorana urumva ko haraba bishoboye mu gihugu cy'u Rwanda mwari gukorana izo video mugakorana n'izo audio mugabo washimye kuza gukorana n'abaproducteur bo ngaha mu Burundi. Ego nabishimye kuko nzi ko mu Burundi natwe turashoboye kandi ni byiza ko igikorwa cyanjye ndagikura ngaha ndagikujyana hanze kwita uko ndagikura hanze ndakizana mu Burundi ariko bisigura ko ntazokorana n'abandi baproducteur bo hanze cyangwa amavideo yo hanze naho ibyo nyene nzobikora ariko ubuye nashimye gukora mu Burundi cyane kuko ibyo nari nshaka ikintu nari nshaka cyane nabona ko ndagikoreye iwacu noneho kironka uko ndagishaka. Ubundi nzokorana n'abandi baproducteur nzokorana n'andi ma video nzoyakorera hanze ariko ubuye nashimye gukorera ngaho. Nimba atari banga mu producteur wo ngaha mwashoboye gukorana n'indi? Nakoranye na Jonela ubwo no twakoranye. Audio nayo audio wari wamaze gukorera i Kigali? Nayikoreye mu Rwanda gukora video indirimbo nyinshi zitari nke nakoreye mu Rwanda. Audio nayikoreye mu Rwanda nakoranye na Web Lab na Fabrice Nzeyimana audio nakoreye mu Rwanda hama video nayikoranye na Jonela.
uno munsi abantu bariko barakubona mu yindi sura ukaguma uri kurakora ibikorwa byawe bidahagarara. Emerance Emi asigaye afise umuntu ahagarika ibikorwa vyiwe canke ni bwa buryo bwa Emerance Emi nyene? Mu buryo bwanje gusa icyo nafashe umwanya wo kubitegura, ndafata umwanya wo kubitegura kugira ngo nze ndabaha ibikorwa ku mwanya sinje ndarindira igihe kirekire, sinje ndamara umwanya muniniya ntarabaho ibikorwa, ariko nabanje gufata umwanya wo gukora ibikorwa ndabitunganya kugira ngo nzane ibikorwa byiza. Ngabaho kumenyerana yuko urakorana n'umuntu ugasanga wamumenyereye cyane mu gihe adahari ukumva umengo hariho akantu gahaze. Emerance Emi ubu kuba batariko barakorana cyane na Shazikuru nta kintu yumva yuko cabuze? Oya, Shazikuru turakorana n'ubu ahari hose turakorana cyane, niwo muntu wa mbere iyo ndishaka gukora ikintu, niwo muntu wa mbere mbanza gukonsita, niwo muntu wa mbere mbanza kubaza, niwo muntu usaba impanuro cyane cyane iminsi yose mu muziki, imbere y'uko nkora indirimbo, imbere y'uko indirimbo ndayitwara muri studio, niwo muntu wa mbere mbanza gucaho kugira ngo ambwire icyo ntegeza gukora. Urumva Shazikuru ntitugeze duhagarika gukorana, indirimbo ndayikora muri studio, ndayihejeje nkayimurungikira akayumviriza akambwira ibyo gukosora, niwo muntu dukorana cyane rwose. Ego hama indirimbo nyinshi nakoze ubuye nazikoranye na Fabrice Nzeyimana, kandi nganda ndanamushimira cyane kuko yaramfashije. Urumva azi ibintu by'umuziki, yaramfashije cyane. Indirimbo urumva ko ari indirimbo ziba zisukuye. Guys, urumva yuko hari abantu tutaba twumva mu muziki, tutabona bariko barakora mu bikorwa byabo bikabandanya biriko birakora nka Shazikuru. Niwe muzi yuko ibintu by'umuziki ngo bandanya ariko araraba ngaguma ariko arafasha hirya nino. Nta mugambi mufise wo kuririmba? Shazikuru yarahevye kuririmba. Shazikuru yarahevye kuririmba, ariko uravye ko umuziki kenshi uragoye guheba. Yego. Ariko yarahevye kuririmba, ibikorwa byo kuririmba yarabihagaritse, ariko arafasha abaririmbyi benshi mu bijanye n'impanuro z'umuziki kuko arabizi. Ego nkaje yaramfasha cyane. Ubu isi isigaye ari ntoyi, na cyane cyane ku bintu byo kumenya ati naka yasohoye ibi igihugu bariko barakora n'ibi. N'abaha abakobwa uriko urabona yuko mu gihe wowe kuva mu bwe muhari uhavuye, abakobwa ubona ati aba bariko baraza neza, hamwe bo byifatamwo neza, botuma Uburundi bumenyekana mu makungu. Abakobwa bariko barakora ibihembo ari benshi, kandi uretse ko amasitile atandukanye, nta n'umwe ari muri stile, umwe wese ariko akora stile ziwe, umwe wese ari muri stile ziwe, kandi bariko barakora neza. Uravye ba Estanishi, uravye ba Merki, uravye ba Vania Ice, uravye ba Bernice, bariko barakora neza. Urabona Natasha ko ariko arabyifatamo neza cyane. Urumva rero ni ibintu abakobwa bariko barakora cyane. Ubu dusigaye umuziki w'Uburundi mu bakobwa usigaye ubona ko hariho abantu abakobwa bagaragara mu muziki. N'umunsi urondera indirimbo z'abakobwa urazironka byoroshe, kubera cyo kumwe na kera byari bigoye. Urabona ko hari abakobwa bariko barakora neza. Bibaza ko intambwe ni nziza vraiment. Ego bariko barakora neza, urababona aho ubuherereye hose mu yaba uri ngaha canke udahahari, urabona ibikorwa byabo kuko ngo isi ni ntoyi. Nta muntu n'umwe wiyumvira yuko umukoranye iyo ndirimbo yozizanye ingufu? Ego ndabyifuza, kandi bizoba sishaka kubiruye, ariko biri muri programme zanje gukorana n'abandi baririmbyi b'abakobwa banje. Ego Emerance Emi, nibyo hari ikintu umuntu aba abura iyo atari mu gihugu nyene, ari mu gihugu abibonera kure. Gushika ubu icyo ubona ukuntu bagufata nko muri promotion, abajournaliste wahasize hariho benshi usanga batakiri ku TV, hariho bandi bashasha. Wibaza ko uriko urafatwa gute cyane cyane mu bapromota? Jewe ndafatwa neza kuko bari basanzwe banzi, nafite ibyo nakoze byinshi bituma abapromoteur cyangwa abajournaliste benshi n'abashasha benshi baranzi. Urazi ko benshi baranzi. Je bafata neza, barifuza ko dukorana ibiganiro. Ni kuri nibaza ko ari umwanya wanje gusa ushobora kubura, sino abapromoteur abajournaliste bose barifuza ko dukorana ibiganiro.
barifuza kuvuza indirimbo zawe uretse ko gusa iyo udari ngaha ni nk'uko ufite baranakwibagira barakwibagira ariko iyo bakubonye barabona ko uhari yego nibaza ko ibisigaye je baranzi ibikorwa urabirunguka yego ku ruhande rwo mu Rwanda hoho bigenda gute mu Rwanda natwe bitoroshe ariko ngomba gutangura gukorana nabo cyane ko sinigeze mba nkorana kuri kote y'abanyarwanda sinigeze mbakorera cyane nagumye nkora kuri kote y'Uburundi ariko gutangura gukorana nabo mu Rwanda yego one day kuri Emerance Emmy one day dushaka kuzobona Emerance ameze gute one day one day ndashaka kubona Emerance ameze hari ishusho jeje nyine irancanga kubona ukuntu ushaka kuba ameze ariko one day nifuza kuba nanje ndi umuntu afasha abandi bantu afata mu mugongo abandi baririmbyi uretse abaririmbyi gusa ariko abandi batandukanye gufasha abandi mu bintu bitandukanye yego nicyo nifuza gufata mu mugongo abandi gufasha abandi kugira ngo bashe gutera imbere kugira bashe kugira aho bigejeje iyo one day nicyo nifuza gushaka yego nakunyoteje guys kuko urazi ko afise n'akajwi keza nta kuntu none yo turirimbira nyoteje twabanyoteje ariko aradukurikirana baje wanyoteje tubigire ko tushatugira ko byose tunamuzimana kameramani wavyumvise ko ari kuzimana aturirimbira ucubigira kumuzimana kuko urabona yuko tegeza kumwakira nyene yaje umura amaso shiruka umwete ntusamare gato karakura nawe wokura one day nawe wokura hariya mu buhiga bw'ibyo bace baturabira kuko urumva yuko iri jwi ritogenda uku nyene guys urumva ngo hari ibintu ngo biba bigoye cyane ngo iyo umuntu ngo agiye mu gihugu akaba ari haba akaguma ahura n'abantu bahaba usanga ibintu by'indimi baguma bariko baravugana ngo turumva wowe ngo uracari hahandi mu Burundi nyene wabigenjeje gute n'ibyahebanga ukoresha ikibazo barakunda kukimbaza no mu Rwanda barakimbaza kuko je sinigera mvuga Ikinyarwanda yego Ikirundi kuko ndi Murundi kandi iyo tuvuganye n'abanyarwanda kuko dusanzwe tuvuga ururimi rumwe ugomba kumvikana rero jewe nabonye ko guhindura ururimi ntacyo byamfasha kuko iyo mvuze umunyarwanda aranyumva iyo mvuze umurundi aranyumva ni nk'uko tuvuga ururimi rumwe rero nabonye ko atanu kugira mpindure ururimi ntacyo byamfasha rero ncamukoresera kuguma mvuga Ikirundi kuko ndi Umurundi kandi turumvikana urumva rero mbona umengo ntacyo bintwara kutavuga Ikinyarwanda rero kandi abanyarwanda barakunda Ikirundi iyo turiko turavugana turumvikana birabikunda cyane niyo mpamvu rero nabonye ko bidakeneye ko mpindura ururimi yes akamutera uwo wese iyo agiye mu mahanga cyangwa umengo Ikirundi yocibagira naka je mbona umengo ahubwo no kutemera ururimi rwiwe no kutemera icuburi nibaza ko umuntu ntagukunda ngo kubera ko wahinduye ururimi ntaragukunda ukuri je nibaza ko guhindura ururimi ataco bitaryoshe kweli ntibiryoshe kabisa kuko turavye abanyarwanda babaye mu Burundi kenshi babaye mu Burundi igihe kirekire n'ubu gushika n'uno munsi uzurabe n'abanyarwanda babaye ngaha baba ngaha babaye imyaka myinshi cyane bahindura ururimi barashavuga Ikinyarwanda none ko je no genda guhindura ururimi kandi ndi Murundi urumva je mbona umengo ntibikenewe ko umuntu ahindura ururimi kuko iyo mvuze Ikirundi turumvikana neza cyane kiretse Icyongereza niwe wokuja mu Cyongereza Icyongereza ndakuvuga imisi yose Igifaransa bigasaba yuko ushaka guhindura ndumva yuko Ikinyarwanda n'Ikirundi aba ari ibintu mwumvikana yego turumvikana kuko ni nk'ururimi rumwe kwa
je nibaza ko tuvuga ururimi rumwe ntibiba bikenewe ko ntarinda guhindura ururimi. Guys, wamwumvise ni Emerance Emmy yaramaze igihe kirekire nuko twafasha akanya kugira tumukuzane kugira nawe nyene agire icyo atubwiye ngo iyo uri umuririmbyi ngo birashika ukaba umufanzi w'umuntu. Emerance Emmy yoba fanande abafana benshi umufana w'abaririmbyi benshi je mbwira babiri ushaka kunteranya naguha isi yose sinashetse kukubwira ngo mu Burundi gusa ushaka ko mvuga uwo mfana hari umuntu uba wumva je ndaririmba koko mugabo ndafise umuntu nanje uvuga ati ego kweli ndamufana je umuntu mfana ndafise abarundi fana ariko je préfère kuvuga ubutari umurundi ndafana Tiwa Savage cyane gose. Ego nizere yuko benshi bamuzi ni umuntu asanzwe anabikora uko unanamuravye Emerance Emmy wumva ko urabona ko bafitaniye n'agashusho guys ndiko ndakubwira umwirabire wenyine guys ariko si wowe wenyine umaze kubibwira bibaza ariko n'abariko barakurikira ikiganiro baraza kubwira icyo batubwiye ngaha muri commentaire hama twizere yuko igikorwa cyawe ubu wahejeje kugikora tucitege ryari donc one day twamaze kuyumviriza cyane reka tukubone kuri video igikorwa tucitege ryari. Ibiganiro byinshi nagenda akora nagenda avuga ko uku kwezi kutazohera indirimbo itarasohoka ariko ko ndiko ndabibona kurashobora guhera ariko gukurikira ntikuzoshika kure indirimbo itarasohoka kuko habaye contract novuga harabaye ingorane yabaye yatumye ibintu byose biba perturbe ariko ntimugire ikibazo indirimbo igiye gusohoka izosohoka kandi ntimuzogaya vraiment ntimuzogaya na préféré ko indirimbo isohokana na video kuko iyo nsohora audio yonyene nabonye umengo ntibyari kuba uko nari ndabishaka cyane préféré ko indirimbo isohokana na video niyo mpamvu rero nzorindira video isohokane n'indirimbo. Uvuze ko habaye akagorane ka wewe warahejeje gutanga ama image cyangwa hariho ikindi gihe uzohabwa kugira ama image asubire kandi afatwa ni oya ama image yarahejeje gufatwa ariko habaye ikibazo cya tekinike. Twitege rero iyo video hama tumere nk'abarangiza ikintu uri kurategurira cyane abakunzi bawe abashaka gukurikirana Emerance Emmy akamubatera abakunzi b'umuziki ndundi akamubatera. Uyu mwaka ndabategura ibikorwa byinshi nashaka kubaha ibikorwa cyane sumba uyu mwaka bazabona ibikorwa bya Emerance Emmy byinshi ko ibikorwa birahari byinshi muzobibona kandi uyu mugiye kumbona cyane. Abakunzi abafana umuziki ndundi bobo akamubatera icyo nobatera akamukambere nobatera dukunde umuziki wacu dukunde umuziki wacu ni ukuri cyo ndagisubiyemo kubera ko ni ukuri turafite ukuntu dukunda ibyo hanze cyane gusumba ibyacu ariko ni ukuri dukunde umuziki wacu kuko twe dufite umuziki mwiza iyo ndiko ndumvise indirimbo z'abarundi ndavuga ngo kubera ko izi ndirimbo zitavuzwa cyane nk'uko umuntu abyifuza kuko dufite indirimbo nziza dufite abaririmbyi baririmba neza ni ukuri dukunda umuziki wacu cyane kuko umuziki wacu utawukunze ntituzoshobora kuwukundisha abandi tubanze tuwukunde ubwacu hama dusubire kuwukundisha abandi hama kamuntu batera no kunsapotinga ujye kuri rezo sosiyo zanje ubwo YouTube Emerance Emmy, Instagram, Facebook zose ni Emerance Emmy na TikTok byose ni Emerance Emmy. Mubananya kunshigikira mubananya kugira like na subscribe kugira ngo mubone ibikorwa byanje byoroshe biraje vuba. Reka tugushimiye wowe wafashe akanya ko kudukurikirana. Emerance Emmy tuzobandanya tumukurikirana aho yatubwiye tugende kumukurikirana hama n'ibikorwa byiwe tuzokama turiko turabigushikiriza ahari hose. Reka ndakwifuriza amagara meza hama uwari kutuzanira ikinyobwa yatevye nitwava kuri kamera turaza kubandanya tu. Ciao.